Amahoro y'Imana hamwe namwe bakunzi ba DFTV icinca kigeno canyo Rap and Stories Room nkuko musanzwe mumenyereye kuri micro muri kumwe na El Haddad Napoleo muzi cyane ka Mr Gipara nkuko mumenyereye rero inyuma imbere yuko mbandanya nagira mbanze mikaze abashitsi babiri no musi bangendeye mbona umugabo yirabura nkanje hano kandi n'ubunini bahora banyita bonge muno musi nikwiye karibu sana. Asante sana Gipara. Widondore ku batakuzi. Je abavyeyi banyise Regis Barigume. Ego zikunyita Big Zoe. Ego. Bivana ningene umbona urashaka kumamagara kushatse. Yeah. Ego. Hambavu yiwe ndabona undi musore yambaye inkofero yajanyije n'ibutura yiwe n'amarori. Mzee. Karibu sana. Salama. Amakuru y'iminsi. Bon kabisa namwe. Watakuzi ninde? Jani mashika rero harimo amibirere hari DJ Prince hari President 6 hari umuganga hariho chirurgien hariho ni byinshi bivana n'icyo kunda bivanye naho herereye tu no kwiseru. Yeah. Karibuni sana. Nkuko byama bigenda abanyonyi barabasabye cyane mu commentaire baravuga bati turakeneye DJ Prince turakeneye Big Zoe none uno munsi nibaza ko ariko baradukurikirana barabona nabashikanye ngaha mu bwami bwa DFTV. Bakunda ngo iki ngo bafise ivyo babakundira kumbure. Mu bisanzwe uyu n'umudiho murabizi kuba dakunda uyu mudiho hip hop canke rap batubwira ko rap yo yatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 utanguje no mu DJ yitwa Cool Herc hamwe n'abarapere ba mbere batanguye bagira bijya bya MC bajya twita mu maître de cérémonie bagira ibintu kugira abaryosha birori mu kirundi ciza ariko bagira ibintu biryoshe baryohera public bakoresheje igaruka ry'amajwi ico bita rime mu gifaransa hama amajoro yana neza niho mu nyuma abataliyano bahavuye batangura umudiho wa hip hop mu nyuma abanyamerika bawuteza imbere kugira bashobore guserura ivyumviro batari bashoboye guserura ivyumviro uno munsi rero hari byinshi kumbure mushaka kubwira abanywanyi bacu nkuko tuma tubigenza rero ntushobora kubivugira sinzi ntushobora kwivuga amazina waje ngaha muri DFTV nkuko tuma tubigenza ntagure nande Regis Barigume kakano ko kugwa neza. Mr. Zoe in the building. He track nagombye kuyita my love story chanda hindura ndayita one love homie it's my love story or my first love no it's my one love hari muri rimwe 1994 yasanze DJ nyene kandi jewe nari nkene yubo nyumva ze tuvugane nari umwana muto je niga mu wa kane abandi bakina je numviriza Dr. Dre imyaka yo kwirondera je nasanze goye cyane sinari bwumve n'ubutumwa ngo mbuhakane ivyabigisha byo ngira ndavyerekane wamenga biteze ko nkosha ngo banyirukane ibitutsi n'inkoni byo barabizi cyane batumye nankishuri nk'ingene nankubukene batuma menya ko inshuti yanje ari jewe nyene ikinyoma c'ubuzima ubu narakimenye ukuri kwako nimba kubaho ni kumenye ntaco bandushije kuko nije mfise mic bazokumva jewe naho nivugira make yafashe ukuboko gusa ndamenya ico nshaka ampa mic ndamenya ico nguye kuvuga anshira kuri stage ubu nije ntanga icigwa nutatahura umbaze kubaza no kwiga ibimbako bibisheje sindavyita amagogwa fata ku buzima nabwo ari bwo bumpaye icigwa wizera atabonye je ndamwita umuhinga never give up naho utoshigikirwa DFTV. Asante sana Regis Barigume nibaza ko akabiti kagenda neza cyane kurundi ruhande. Next time. Wewe udashobora ko I'm not in the mood next time. Sawa kibazo. Regis Barigume urakoze cyane kukanya keza tugiranye uratweretse bike muri byinshi usanga mu mutwe wawe cyane ko ari munini. Uyu munsi numva nababaza akabazo kamwe. Regis ntihenze wewe uvuka avyumvise ko rero nanguye umutwanje ari munini. Ufite byinshi nivyo. Bizere ko mugo muramubona kuri kamera. Regis wewe uvuka mu Ngagara ntihenze. Ego. Niho wanakuriye. Ego siyo navukiye mbwa niho nakuriye. Niho wakuriye. Naje nsumya 11 navukiye mu Buyenzi. Uramaze kumva indirimbo niho twakuriye. Niho twakuriye. Uze kugenda kuri YouTube umviriza indirimbo niho twakuriye uraza kumva ni histoire nziza kumbure nawe urashobora kwinspire ukazogira ikindi kintu gira. Please nawe nibaza ko ari ngaha hafi yacu. Uyu munsi mfise akabazo kamwe numva ntushaka kubabaza gatandukanye ko muri nibazo mumaze kubazwa kenshi. Wewe Big Zoe nawe DJ Prince no munsi muraba rapper. Rap twamaze kumenya nk'umudiho wo kwibohora kumbure akaryo ko gushikiriza ivyiyumvira umuntu yari yarabuze ashikiriza ahabiserurira ko turavye
Tupac Shakur ntiyatoboye gutwi for nothing birafite iyo byaje biva uravyibuka muri kahise k'abakoroni baratorotse cyane mu nyuma bahitamo kubatora amatwi bambika insinga abanegro amerike babure uko bashobora gutoroka uno munsi mwe mwavukiye mu makartier harimo na parti yuko badashobora bari bakuye muri Afrika bitwa amazina abazungu adashobora gupronounce hama nabo nta cyongereza bumva bagaca bahitamo kubaha amanimero hakubaha amazina bamuhamagare 14 canke 7 canke iki hakubahamagara izina niho nari kugera mu nyuma bamaze kumenya icyongereza niyo bagiye kwitwa ba Malcolm na ba Jason na bandi nta mwirabure yitwa Jason canke yitwa Smith nicyo ndagira ndugiye ko ndavuga ni uno munsi kumbure ntuzi ko na prise ya 36 nayo ifite ikisigura ya nimero of course stiyo bisigura iki ko batabizi nanje ndimwo okay yani ID urakozwe ico kibazo ni 36 ama 3 navutse le 3 mai yego ama 6 nayo ni record label abantu benshi barayizi nakora nko kuva kera muhira na group itwa 6 Raids remember history nyene ama ndafata ndabishira hamwe 26 kandi kanasonana neza naco giharuro porte bonheur change sawa murakoze cyane warigeze gufana Philadelphia muri NBA 76ers kera AI akihari ntumbwire ko wabyiri San Antonio imyaka yose David kuri San Antonio tugaruze mu kiyago agihari of course that was my favorite team tugaruze mu kiyago ikibazo kizahandi uno munsi canke aho tuzi mwebwe murabana wo mu giti niko bavyita no none ugira uhava uvuga ngo ngagara canke je ku bwanje bana wo mu giti natwa makinamba bamacarama cipa kuma miti mingi kule turiko turavuga imvugo njanisho ucuvyumva mwigaruka canke mu kirundi ndazi ko ikirundo kizi cyane turiko turavuga ibijya miti tubona bijya biti tubona oya ariko unibaza ko watahuye biboneka ko wewe warize gardienne sivyo warize maternelle kwa ukweli mbwa sindi mwana mu giti mimi nisoma gardienne ariko warize maternelle uyarize maternelle na maternelle magana ragiza ki wa buyenzi ya ubile uce wumva kumbura mu gatondo abandi mu gatondo umwana hari abana bakubitwa ati wewe ja kuryama n'undi mwana kubitwa ati wewe kubera ki wajyama utari umva n'ibintu bibiri bitandukanye iyo baratandukana umuntu ndakubwiye ngo abana imbere yo kuryama barakubitwa ngo abana mu ijoro barakubitwa iminsi yose utegereza kwibaza ikibazo kimwe bakubiswe kugira bafungure cyangwa bakubiswe kubera batafunguye n'ibintu bibiri tukira abapetera amafamiye twaje kuramutsa gacha kugira ngo yonguranga kutanyoye amatama maragukubita aho gacha vuga uti yo ndibutse nzoza kuba ngaha aho nibaza ko cyntahura iyo munsi rero uyu mudiho waraboneka nk'umudiho wakoresheje mu kwibohora cyangwa mu kwikura mu buja uko abari batwawe mu bihugu vya Amerika ari nayo watanguriye muri rusangi imbere yuko ushika mu Burundi navyo turabigaruka ko mutubwire mwatanguye kurapa bije gute kubera uno munsi mwe muboneka ko muhira tacho mwari mubuze kwishure ntabana babahonyorako mu buzima busanzwe mwari mwishoboye kumbure aho ndaza kugaruka ku umwe wewe nka Barigomere Gisi ni giki cyakonspiye kumva ko woririmba umuziki yo kwibohora mu gihe atavyari bikubosha ego imbere ko nishura kugira ngo ntidove dufatira mu kaboate kamwe barapere wose ego turavyo tugeze muri 2020 ego hip hop is the new pop exactly. hari abantu bazi ko pop ari style y'umuziki antleta pop si style y'umuziki nta style y'umuziki baho yitwa pop na hari abantu bibaza yuko nkaba Britney Spears ngo baririmba pop cyangwa Michael Jackson oya nene Michael Jackson you not alone ni pop ni slow igenda kubarira indirimbo ngo mufatire bose za Michael Jackson abantu bazi so twasanga ari ari kumva ko aririmbye aririmbye R&B akoresheje ija rock and roll mu instrumental ni funk kintu gico en fait qu'est-ce qui s'est passé nuko style yagira igihe igafata ikibamba kabisa yacha yitwa pop kivuye muri popular style iri popular ico gihe rero umva hip hop isigari new pop ni kuvuga hasigari abarapere batavyawe n'umubabaro nkanje je ndimuvyawe n'umubabaro wavyawe n'umubabaro ego bugari abarapere batavyawe n'umubabaro bahari ni giki hanini cyatumye babara ukumva ko wotangura kuri jewe guti akakabaro nagize reka ngende ku exprime kuko nta kuciriyemo uririmba kenshi indirimbo za gospel ego ariko jewe nagutubwira kumwe na Prince ataririmba gospel kubera iki I do I have some gospel songs no ariko ntunzwi nko muri kariyeri ya gospel kuko abamuzi bavuga uti ni pastor sense je ndashaka kuririmba ibyazowe mugazo sinzi ko ashaka kuririmba like voilà ariko biraje 2015 hariyo inspiration dara social yagize nico bituma naje ngaho ego I know jewe mvuze ngo kuvya ngo hip hop yanje vya nakababaro jewe nibaze natanguye kuba interesse cyane no muziki muri 1995
igihugu cyari kimeze nabi cyari mu Rose naki ngaho komengo nka 11 cyangwa 10 igihugu cyari kiri muri crise hanyuma bivanye na quartier wabamwo bien sûr quartier zitarimo intambara cyane harakunda kuvuga umuziki wa Bob Marley ni wari mwicata ico gihe yego hama kubera iki yavuga umuziki wa Bob Marley ni kubera Bob Marley yari ibintu biri engagé hama igihugu cyari muri periode aho abantu igihugu cyako kisa n'igitembagara abantu bakaba oblige abantu bakeneye kibahuza bakeneye ikintu kibahuza bakeneye surtout ikintu kibakangura ko gati il faut kugira icyo muvuze kubigira get up voilà ni giki stand up voilà stand up for your right voilà rero urumva mugana rumwana muto ivyo byose nivyandabasi nta rondo na jako nta nikinagira muga nk'observa nkabona ibintu bitandukanye nkumva hari abantu batakija muri iriya quartier harindira ko monkle wanje yaba mu kinama agaruka kuturamutsa ntaze vice versa nundi yo mu kinama yarindira papa we yakora ahantu naga ibintu nk'ivyo ngenda ndabona ibintu bihinduka tuba mu quartier imwe nkabona famille yabana kirahunze gwacu ni hunze abazana kuri kibana kabagiye twe ibintu nk'ivyo ngende découvrir donc akarenganyo n'ubujuju bw'ubwoko n'ibindi byinshi nk'ivyo rero ntangura ku navuga nti je mbere yuko ndirimba nabanje kuronka ico ndirimba kandi a vrai dire muri 95 nta ndirimbo rimwe ya rap nari bwumve vyakuja mu gutana no gucurimba mu mudeho rap diku ndagura kuba interesse ntuze hamigiye kimwe ndiko ndabaho de la dison gikarima cishamo California love la urazi kumva ikintu kavuga kino kintu giye mbere ndacumvise mukumva interieur yawe yari isanzwe igifise ico kintu en fait exterieur je juste ukangura interieur yawe urumva nawe uri muri bamwe bemeza ati nta copy ibaho aba inspiration zisa urazi ari abandi bagorana gusumba bagacuvuga ngo misanzwe ngo abahinga ba vrai nabantu bakopye ntimumenye ko bakopye ati abahinga ba vrai nabantu bakopye ntimumenye ko bakopye sir kuko ubiravye en fait gukopya uravye indangura kintu ukoresha kirundi ciza indangura kintu y'umu producer bavuga ko ari umuhinyanyuzi ari umuhinyanyuzi yego ndakorere je ndashobora kuba nari ahantu mu quartier ku Gatumba nkumva soko kure ko aragira ibintu nk'ivyo hanyuma je niziye muri studio tutagira indirimbo mukumva ngiza akantu ngaca mu kubega bigini mkali lakini mtaje ko ndikatwana kwa sababu kuri ruguru muzogakura he mwebwe amuzi mkanibana en fait urumva à vrai dire c'est pas si cyaha mugabo nibaza yuko ari gihe ubona ikintu ahantu ukavuga uti kino kintu hamwe no cihoza kandi kiri interessant nikizoshikira public nini reka je ndakiduze kugera aho ngera ndakimenyekanishe hanyuma uzonduti nguvuga usumba atakipandishaga zaidi urumva rece tuma nk'ubundi ndire aba producer nk'aba Prizi ko batangura gukora ama sample gusamplinga indirimbo za kera zakozwe za old school za oldies zo ngaha je naguciremo natanguye kugira sample ya ingoma ingoma ikembe ko nakoze indirimbo shiramo ibintu bine by'ikirundi byose kandi sample ariko rero bicegero kandi ugasanga maybe nta soko nta soko ryo kubishikiriza rero n'inzego ibyo urumva reka twizere aba desize gusunika ivyo dukora ngo bishike kure rero nduze ku ijambo bica bitangura uko hanyuma entre turumva byari bigoye ko nshoka ko nandika mugana rumvise nyene uwo mucanwa muri jewe hama umunsi umwe Silas Damara acayimukira kuba mu quartier n'abamu ngagara muri 2 umunsi umwe ndamwumva ndenganye kubarabara ariko ararapa indirimbo yiwe abantu benshi bazi amafoyi ariko ararapa sinamubonye sinumvise n'ibyo yaravuga byari ryabire gusa n'umunsi umuntu akoragira pana mu Kirundi uwo munsi naraye nanditse indirimbo hanyuma hari mu mwaka wa neza kare nkano nansetivre kandi mu by'ubupeti byo kwandika mu ikayi inyuma mugabo nyene nta studio yari hari mu Burundi n'ijya studio kuri ministeri yari kubera amagume neza ko yari yarahagaritse gukora ikintu nk'ivyo yego ama opportunity na studio yagiye kuboneka mu nyuma uno munsi Big Zoe amufata Silas Damara nkande mu muziki wiwe no muri career yiwe nukuri vraiment ndafite gutino vyita nti kugira ingabire yanje ibona igitondo kwezi kwatse ni Silas révélateur yego uraza ko ari we yashize ahabona itara yari muri wowe arakwereka ko bikunda yego kandi muhora mubona kenshi ego turabona ndifuza ko umunsi umwe tuzohura uri kumwe na Silas Damara nkumva ico kiyago kumbure inyuma y'ivyo nibaza ko habaye ibintu birebire mu nyuma haciye igihe kitari kirekire cyane yahavuye amenya ko ari umupeti ngamu karyagira rap hanyuma arambwira turahura ndagira freestyle aranyumva acambwira ngo ivyo bintu wabitanguye gute wagize freestyle gute ngenda ndamusigurira yuko freestyle gute ico gihe duspose nta beat yari ihari mama beat yari harumva beat nizo zicanganye ibintu wamugiriye ute
sinzi ko badayibuka vraiment freestyle nazi ije byose freestyle yagize rega muri 6e badayibuka gute mbasha navuze iki ni mugavira mu majambo make nari nkibuka ko nami nandika ibintu birangaje kuva kera freestyle ya kera wayibagiye tababaye vraiment nari ngifisa amajambo ico gihe yanamvugirije instrumental ya Fugees la 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 we yarazifise sinzi gituma ndayibagiye oya nta singyohewe oya yego mugabo akabazo gashobora kumotiva abandi benshi ko no mubaza kugira ibintu sinanzi ko mu Burundi muri 90 hari abantu baririmba hip hop mu Burundi basira sarafise groupe baririmba hip hop 90 nibo dushobora gufata rero nk'abantu batanguje ico kibazo nari kukikubaza kubera nibaza ko umusayimbira ravuze ni gute mu Burundi muri 90 ni gute mu Burundi muri 90 Afrika no fa mubona nk'umujene yishusha bagira bure mu mwagira hip hop atego ati gusa twaragiye muri studio ku ya registra baratwankira ico gihe nyene ati baratwankira tubwe ivyo bintu mugire nibiki baca barayihindura hari indirimbo ya kera ari cha ku radio sinzi ko wowe uyizi mugenzi wanje uwo ukunda ivyisi n'amabanga ivyisi n'amayobera ijya original indirimbo ni rap ni ya Silas indirimbo nk'ico rero nico kintu cyarukiye kugira y'amaposha ariko aravuga byisi yo kungaca mubwira na Silas mukayigira muri rap original yayo ico bibintu original yayo ni rap voilà donc ndagiye cyane kumva uko byagenze kugira uno munsi twe tukubona uri Bonge Biggie Zoe please akanya kuri wewe jewe it's a different story je kwanza nakuze bavuga gute nkunda d'abord ibintu za sport cyane sinari umuntu ndi mu nzu muziki cyane ariko papa yari afise band bayita abashaze ngendo sinzi ko muyizi yari nk'umuntu navuga yari inyuma yayo abafasha aba mu biteramo abafasha nka sponsor cyangwa nka manager it's like sponsor kuko bari bagira ama recording donc abafasha nimba ari bitari nimba ari biki ufite abavyeyi n'ubu yes bashobora kubona abo bafite icyo bagufasha mu muziki wabo kuko ntaguciriyemo hari kibazo kimwe nifuza kukubaza imbere yo kubandanya uno munsi please aboneka nk'umuririmbyi akize yama Miduga Dorix urabona ku statut urabona he sivyo dushaka kumenya ko abandi bose bavuga ngo muziki nturiha mugo no munsi tubona please ebana ndingana badirisha kira kukica Muduga mwiza swaga ibiki ukabona ko ari umuntu tuvuge ko umuryango wawe ufise uruhara nkuko wari ufise uruhara mu mashaza nyendo oya bon hanene umuryango wamara umuryango wo gusupportinga no matter what urabibona ariko na muntu kubwiwa habageze abafise navuga uko nawe nyine sinzo yibeshejeho Jason ngira na business gatoyi nimba ari umuduga nimba ari iki umuntu akagira za tugerageza kugira reselling kawugura mukanguka ko canki eko banje n'ibintu nakunda sinzana zimiduga oya sindayidondaza ni nk'isonse mugani nka reselling like umvura uguze hama ukagira muga si business no bwangu iri approprié ku ariko umunsi wose nzobona please ari mu modoka nzomuza ati yijya ngahe cyane urakoze yeah aho nshanda gutahura bandanya rero kuri ya histoire yawe so hama rero papa nawe ko yarakunda duma kuba ari muri yo circuit nyene y'umuziki amagiye kimwe arantwara kuri RCCF arafise show abashade ngendo nawe ni yarari sinabiho umwanya tu naye nkiri umwana ndaziko nafise imyaka hafi ya 5 ou 6 ans hama rero arantwara CCF ndaraba mugabo sinabonye turatasha ahubwo biga mu nyuma byarakubihiye kuba yagutwaye oya ni ibintu ntaho busere cyane mugi nyuma yaho gato narakunda kuvuza nari mfise battery muhira ababanyi barabizi yibigopo nariko ibigopo nyene cyane dogeze sanana ngo ndongira heze amanje ndagipanga bien akora battery fresh buryo boro bw'amasoro gushika upriza avuza instrument ingahe kuko ndumva bitanguye ari muto instrument ushoboye kuvuza ba instrument nka piano ndagaragaza bukebuke ariko sinogwa ngo ndafise battery waciye uheba battery ufite nero kiyo kigigopo nyene yari wewe gitashimye kwiyorienta mu bintu byari muri inspiration zawe zo mugana wewe ugira ubona yahoheye mu kurapa none ubu ni big oya nariko ndaza kugira ngo nshikaho kucyuzumva donc ufise yo battery nkagira vyoshe ati non petit ko namumva gira ibintu uje nta kintu cy'umuziki cyo kiro kiraza muri we gucyo no kwishuri kenshi karamu n'intuze na n'ukuboko nkubita gucyaya kwishuri
sinzi kuza witwa Nanga wo muri Overdue team ya ujye twariganye ujye kenshi acagira freestyle nkaca mvuza kuri kumeza tukagira muri temps libre nyene kwa narize kuri yene amwagara hama rero bigenda gutyo hama muri 2006 niyenze niho naronse machine ya mbere iwanje 2006 ico gari harawe abantu bitwa DJ Ank sinzi kumuzi DJ Ank wa Soulja Boy bande hama rero ndatangura ndaronka naissance ya Crank Crank Valid John tenda kwarira ni ya party ya hip hop wibona hama rero nuze donc nana nabivye gatonja mu zagapira basket nibiki canja ku machine rero ndatangura ndakora ka beat ndamagara amujamananga wo muri Overdue twarabana yaba kumutanga ati mutakana bagute ati ndo bikoze ati wapi turaganye record indirimbo ya mbere iki mugabo nyene ya mbere yamari ya mbere nta twagize tugire kucogera na YouTube since ko byari biteye imbere indirimbo ya mbere yagiye kuri YouTube mwako indirimbo yanje ya mbere no nakwesha kuko bon hari gihe wasanga bazisize ko abandi bantu tabizi kucogera na YouTube nari mfise 2006 hamara birevoluwa tushaka kuri Bluetooth cogera Bluetooth yari harafusaga telefone numva tugiye ahantu gutembera mu Kinindo twumva indirimbo iri kwivuga mu modoka y'abantu yawe ya ndirimbo majambo y'ikirundi n'icongaza gikenyene bipfuye nabi nyene kubera kuvuga ko bipfuye nabi ari byatumye no musubu urumva kuko ikintu nemeza abubatsi abaengineer bubaka bavuga ko inzu ari umushinge nawe ko bigera ivyo byabaye umushinge wa kariyera y'umuziki no musubuga ko ari ibintu bipfuye no it's different kuko gitumvuze ko byari bipfuye nabi byari bifashe nabi yari byo bintu byo gufatanya kumva na contract irimo uravyumva nawe kugendera ku rugendo urumva karite kandi ugenda urumva n'amakosa ugenda urumva niki hamarize nibibaye gutyo ndavuga ati ego ndivyo ni birakomeye turagerageza kuru gato ako ka 6 no kavuye twari na batandatu cyo bira ari jewe hariho Nanga hariho ujyante wo muri Overdue yari muri yo yiwanje hariho witwa Pound hariho jewe nundi yitwa Tony Track nyene nabo donc abantu twari kumwe kenshi nyene muri quartier amare biragrowinga gutyo mu nyuma rero nza gukora n'indirimbo yitwa Ndagiye niyo yaciye ari mu ba PM jewe 90 undi yitwa Professor niyo ndirimbo Ndagiye iyo hasubira cyane iragira gato irafrapa gatoyi rero ndavuga ati byo none mbona muri serie kamba ku radio iri kwafata ikibazo ciza kuri ku matelefone y'abantu mu makartier gutyo televiziyo nawe kambandanye umva nko mu telefone ku radio ngo yandirimbo ngo nyebutsa ngo ibi ngo murayishiramo gutyo donc ukacomva nyine ko kama hariho ico wavuze cyashobora gutusha ku muntu bivanye n'ubuzima tutarimo and then muragonga rero gutyo canja muri production nganda ba production chamba umuririmbyi no vuga cyane gusumba kote production niko no vuga rero hagati yo kuririmba na production nikiyukunda cyane just ndabikunda kuko hari ico ubona ugiye kubera niba uri umuproducteur washobora ugiye muri studio ukoza akabit uri umuririmbyi ukunda kuririmba uvuga ati akabit bashandagaho undi muntu reka ndagakorere ko kwanza just ndabikunda kuko naza ko kugira ndirimbe nuko mba na produce ku kenshi indirimbo zanje nyinshi ngenda ndazi directing no munsi waheruka gusohora indirimbo Sauce indirimbo ifise amasanamu atari mabi ariko kandi yavuga meza mvuze atari mabi nuko ari meza ubu niba yagiye kuri meza kuri le top umva nimba meza ari ngaha ikija ngaha vuga le top meza nacho bitwaye ari wese namasanamu si mabi naga script ni keza kandi na message irumvikana ariko ari kibazo nagira ndakubaza en tant que producteur kubera hariho indirimbo usanga atari prise umwe tumenyereye hano tanga karero nka sibo kuburyo abantu bategerezwa kwibaza none uyu no mu rapper canke aragira na R&B canke biramaze gushika ugakoresha autotune mu ndirimbo zawe of course autotune bazako mu bisanzwe abantu hari abantu bakritika autotune ariko nebaza yuko iyo uronse ikintu cameliora produit yawe no tucanga ngo ni kubera abantu bagikritika canke iki autotune ni ikintu uvuga yuko caje kwameliora gatoyi gukosora gatoyi
ijwi ry'umuntu naho ntari umuproducer ndamunganiye autotune abantu ndabite gute abaprofani mu muziki abacayi b'umuziki apana bawukora bawuhinyanyura bayidekuvure yatanga kuza aba artiste babizana autotune wanda arimo kumejiriza ngo riranyerera niyo abantu batanguye kudekuvura ico kintu cyari bavuga ati ngo ikintu ni giki abantu bose bacaramenya ico kintu autotune ku buryo bakivuga uko nayo ahandi ndakurahiye hamwe no kubwira ni ubunyene twumviriza indirimbo 10 zikurikirana nta ndirimbo nimwe duhereye muri 2010 itarimo autotune nimwe gushika nimwe nta nimwe itarimo gusa abantu bibaza ngo autotune bisigura ko utazi kuririmba sico nta na gato nikimenyamenye nico gituma bafite no muri Amerika byarashitse nico gituma T-Pain bidane pas mengaraso ya album atashize ko autotune nimwe agerageza buri jwi risanzwe barumvise ko aririmba neza mugabo si barumvise ko ba prefera zazinda kuko zifisa ko kantu karyoshe gusa hari ababiza kubera autotune ishobora kunyegeza amademi ton ama orgame nibiki hari ababiza nayo handi autotune ntibiba mu muziki iraryora umuziki cyane cisha muri serumu ya Kidumu harimo autotune uzoyumvirize gusa abantu kubera ari Kidumu rero sanze bamu ya 2010 ni kera ala fariko ratera mu rushinge uzokubiriza kari murakumva ndazizi ni za kera bamwe nico byica believe ya share associate do you believe in love of the Lord yasohotse ryari ni kera cyane twira abana cyari kibazo kandi yanyishuye oya mfite ngomvye mfite urumva émission c'est pour aussi éduquer nk'abatura avril dire nganiza ko bamenya ko autotune atari mbi ikibero kurenza urugero musaza kibi kurenza urugero abantu babanze batahura tutexe ya marimbi uyu munsi mu Nyakinindo no hari nkunda kuvuga ngo mu Nyakinindo uko babayo cyane Jenny kumutanga urakunda Kinindo ariko oya wavuze ko ari indirimbo yawe wayumvise I'm sorry uno munsi turi kumwe n'umunyamutanga n'umunyengagara ndisize kutugira abana mu giti musanze muri bo warize maternelle ndabwirije je natanguriye muri mu wa mbere sinzi mu maternelle imeze gute none ndakubaze ngipara ntaguciremo none kwiga maternelle isuga kuca uwo mu giti canke umuntu arashobora kuraba n'imyaka maze imyaka yanyu byari bishoboye baki nimvugo zana mu isi iyo bashatse kutuvania ko wabiragusha ngo bagira kugira barabe kwageze gatangura mu wa mbere Big Zo ari kazore udashiriye gutwi ni bakwakira ishuri watigeze kugira n'abari bagira amafoboro urabuze rero uyo aheruka gusohora Big Zo komenga si wa muvuduko narimenyereye hareze imisi ntabona kantu nta gihe kinini cyaciye igihe kinini n'imisi ibiri n'igihe kinini bon si tuki musicalement parlant nta gihe kinini cyaciye kuko indirimbo consommation y'indirimbo ntihera ni yamaho mugabo urumva hongeyemo nuko nyene bon haragiyemo agaparti kwanza ka coronavirus katwaye attention y'ibintu byose ku buryo avril dire gusohora indirimbo yawe sidiri cyane kuko biragoye vraiment ko target indirimbo nico tugira ama promotion ni kugira twatire attention biragoye gusohora indirimbo kandi promotion ni isi nzima iri kuri coronavirus ni genda kubarira numva n'ama sortie y'ama filme bara aeroporse n'ama sortie y'ama album menshi bara aeroporse donc naje njoba byabaye nk'ivyo biragoye vraiment ko abantu bose baravuga kazi ngahe hariye uciwa utera cover y'indirimbo surtout gasanga avant rifite izindi inspiration zawe waruja wateguye indirimbo uzosohora muri mars no muri avril ati tari muri mood reka ndabashimire cyane ku mwanya mwankije ku kiganiro cyiza tugiranye kuri byinshi mutubwiye kuri Kazi Muziki nizere ko ninifuza kandi ko mugaruka mzoza ariko gifsideni kandi uzo kwigora ikiganiro uzo kuraba commentaire kufishutsa rero barakuntumye nigo enda kurondera waje mugabo urabimije bagusafye nizere ko yigora yanje don't worry Big Zo turi kuri kira séance izo bari ndagize cyane zogo iminota 20 kugira bishigena neza bakunzi ba DFTV nkuko mwabibonye nari kumwe n'abatumire banje babiri nari kumwe na Big Zo cyangwa se Regis Barigume ntazogira usubira kunyita bonge nibaza ko mwabonye ko nduta nari kumwe kandi ku rundi ruhande na Prizo cyangwa se Diesel Prince reka ndabashimire namwe ku kanya mwantije mukakurikirana ikiganiro nizere ko gutaha mugume mushira muri commentaire abo mwifuza mwarabidusavye nabikoze ngo ujye mwamubonye n'uyundi mwamubonye ciao ciao mani bayize